Keve uguhozaho kugitonyanga byagiteye kumenera utare rukomeye cyane ntucike intege umusirikare wanyawe n'uhora ku rugamba agahangana n'umwasi gushika ku mwuka wa nyuma urabizi neza ko udashobora kwitwa igitangaza utarabanje kubitangaza wo kwirata iki cyagiye warashitse ku ntsinzi utabanje guca mu bigeragezo haraho twibaza ko twananiwe ariko muko kunanirwa kwacu ugasanga ariho hari igisubizo urabizi neza ko wanje ari ryambere agiye mu rukundo nawe n'umuntu bishobora kuba byamunaniye gukontrola ugasanga bikubwiye atakwanse ahubwo ari urukundo rwishira uri muri we kivihangane ndazi bizagenda neza urakoze cyane Bitangere. Sawa. Umeze neza? Yego. Kirasangire byiza. Ayo urakoze. Numva atakintu na kimwe ushaka kurya. Okay. Anje. Naguhamagaye ngaho kugira ngo tuganire ikintu kimwe. Ariko imbere yuko tuganira icyo kintu, hari icyo nashaka kukubaza. Kubera iki wabwiye Keve ko udashaka kumukorana ubu? Uri kurapanga iki? Uri gukora iki? Kandi ndagusavye ko ico kiganiro. Anje, utamatiriza guhagarika ikiganiro kubera ko sinikunda kina nawe. Nubwo no kwishira nkizana mu gihe nawe ngiye kubakana n'uwo ntakunda. Mutife ngo nuko ndiko ndahatirizwa kumukunda. Keve ndazi muramenyeranye cyane kandi uramuzi rwose. Ntabwo ugiye gukorana ubukwe n'umuntu utazi kandi ndazi muramenyeranye. Ntabwo ugiye gukorana ubukwe n'umuntu utazi neza kandi ndazi neza ko nawe Keve umukunda. Ubwo rero nawe umukunda ibintu bisanzwe. Anje, uramukunda? Uramukunda Keve? Ngira Anje, ukunze undi muntu? Karibasi! Kandi ndagusavye amahoro. Amahoro. Angeli, ivyo nicyo narindiriye kumbwira ngo nenda guha amahoro. Ndaguha amahoro. Anje, ese wishimiye gukinisha imitima y'abantu? Ubwa mbere jewe, Jenita, papa wanje, ubu naho ugeze kuri Keve. Ese wishimiye gukinisha imitima y'abantu banganike? Urashaka gukinisha imitima yacu? Ha? Kandi ibyo bita nk'imikino bishobora kuba ari bya nyavyo. Angeli, kino kinyoma genda ugihindura ukuri kibe nk'icyanyacu. Wemere ushingirane na Keve. Anje genda. Ndabizi ko utokwemera gushingirana na Keve kubera ko urankunda cyane. Anje, ivyo ni wowe bikora. Ndabizi neza. Anje urankunda.
urankunda ku buryo bitokwemerera gushingiranwa n'undi muntu. Kandi ndagusabye nk'amahoro hagarika bino bintu kandi ibyo bintu Angeli, sinzohagarika kiretse mbonye nawe ushingiranwe na Kevin. Nibwo nzohagarika. Jina itasigaye iminsi 3 kugira ngo dukorane ubukwe. Genda nawe utanga igitabo. Umva ukuntu kubakana n'undi muntu udakunda uburyo bimera. Ku munsi w'ejo nihagira utarabwira abantu bose kuzokorana ubukwe na Kevin. Nanjye nibwo nzongera kubwira abantu bose ko mukunda. Ivyo bishire mu mutwe kandi ubyumve neza. Kuko ushaka karijije nyine nanga igitabo. Nagenda kubakana n'umuntu nakunda. Genda nawe utanga igitabo. Umva ukuntu kubakana n'umuhungu udakunda uburyo bimera. Ku munsi w'ejo nta muntu n'umwe azomagarika akubwira ko nkunda. Niyo butarabwira ujya muhungu ko muzokubakana. Nawe ubwawe nuzugerageze kumagarika kubera ko nzice ndakwica. Genda. Genda nawe umubwire. Umva ukuntu bigoye kubwira umuntu ko muzokubakana kandi utamukunda. Umeze bon? I'm alright, bro. Ariko Kevin, kutigeze mbara ivyo na Angeli bigeze he? Ivyatwe na Angeli ni inkuru ndende cyane tubasha gusobanura umuntu wari wese. Yinjiye umutima wanje numva ndamukunze. Ariko sinigeze menya ko yigiranye inkota. Yakinishije umutima wanje maze antera igikomere. N'ubu ndacyababaye mu mutima. Bro, pore. Numva birababaje. Ariko none uzaze umunsi umwe tujane nje kubaramuza kuko numva ndabakumbuye. Ejo hari ikirori iwabo. Kandi azoba hari Angeli, Jenita n'abandi benshi. Ahubwo nawe habaye ntacyo byaba bitwaye, my bro. Baho numva bizo bimeze neza cyane rwose. Baho nzohishikira kugira ngo nanje ndavyo ibirori mwateguriye abantu. Angeli. Vuga ko nkunda. Vuga ko nkunda Angeli. Vuga ko nkunda imbere y'Imana n'abantu. ni gute nakubwiye ko ndagukunda kandi nkunda undi muntu ko tudashaka kwimvisha ko umutima wanje uri mu biganza by'undi muntu. Angeli. Iyi nkuru uri kurandika mu mitima y'abantu. Izo mbabazi. Ndetse babazi n'abazonkomoka ko bose. Angeli. Sinigeze nkunda bingana uko kose. Ariko nakunze nk'abasogose icumu mu mutima wanje. Kandi No Angeli. Nta kintu na kimwe ndi kwitaho kubera ko ndi mu nzu y'umubabaro. Ikintu kimwe nindiriye cyonyine n'urupfu. amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simbona iyo nja nkaca nibuka ca gihe masezeranya kutazonsiga ndikwiruka oya sinshika nkarabiyomvu niyo ngiye bikananira kubivamo. Kana umukunzi wanje namubona nza kumubwira gute? Angeli.
umukunzi wawe niwe mubona ugende umubwire ko muzoba uze kumubwira ko muzokora mariage kuko natwe tugiye gutangura chapitre y'ubuzima bushasha. Angeli, igihe kino nivyo cageze neza, ariko habuze akantu gato konyine kugira ngo ucice cyose. Kubera ko wagiye kuvuga script yateguye. Urame script kugira ngo usha mu mutego. Nze kuvuga imbere y'abantu bose ukunda gukunda, utitaye ku ngaruka ziza kuba inyuma y'igikino. Angeli, ibaze nk'ubu yo wahindura script, sivyo? Hamugasanga sinumu acteur mwiza. Byaherera here. Ikiroro cyose warucisha. Ahubwo reka dushime Imana ko nahinduye script kiro kikabanya kiryo. Okay, fine. Nivyo reka nemere ko ikiroro cyarushirijeho kuryoha. Ariko uburyo watinzemo biragaragara neza ko Kevin wamaze kumukunda. Anje, ese Kevin uramukunda? Ivyo nubwo nabivuga sinobibwira wowe. Nubwo wambwiye ko ndagukunda cyane, ariko nawe urankunda cyane. Ivyo ndamutse ndabikubwiye, noba nsa no guca imisico mu mutima. Ndakubwiye impamvu navyo ndakubwiye. Urabizi cyane? Shawapi ntabirenze. Nabirenze kandi uri ku mashini. Okay, sorry, ndiko ndakomba. Kevin. Maze ndakubwira ikintu. Iyo ndi ngamba numva ntuje mba numva umenga amahoro ndafise yose. Kubera iki wakunda none? Apana bisanzwe. Ndakunda kubera ko yambwiye ko mama wanje nanje yakunda kuhicara. Kubera ibyo bintu gusa byatumye makunda ku buryo nyine akanya kose ndonye umwanya. Banumva nicaye hano. Mbwa gusa nawe ni sawa. Nabonye we nanje rimwe birimo neza. Ni byiza cyane. Burya nasanze Angela atari umukobwa wo kwizerwa. Uko umusanzu no munsi siko umusanga ejo. Arahindagurika. Ugira ni kameleon. Iteka ryose ndagerageza kuba hafi yiwe. Ariko bisa nkaho ari ikintu cyama kinsunika kuja kure yiwe. Bisa nkaho ari indi nkuru iri mu mutima wanje itandukanye n'inkuru yanje. Oya. Nta yindi nkuru y'urukundo iri mu mutima wanje atari wewe. Nuko udashobora kwibaza uburyo wanje aragukunda. Kandi ugiye no kubiraba neza. Mu maso yanje yashanijemo inkuru y'urukundo. Kandi urwo rukundo ni wewe. Jenita. Bisa nkaho hari uwundi muntu ariko arahatiza Angela kunkunda. Ariko kuri nuko mu mutima wiwe jewe ntarimo. Kevin. Umuhiri mushasha utera amabavu. Uko ni ku rukundo rumeze. Urukundo rukiri rushasha ruba rugoye. Ariko bukebuke rugatiba rugafata intumbero. Ntucike intege ndazi ibintu byose bizogenda neza. Kevin. Ndakuraye ukuri kw'Imana yanje. Ngiye kuba papa w'abana banje. Nanje be mama w'abana bawe.
sheri bagiye bandikiye ko hadukeneye urwo rukino we nta kintu wabonyemo erega ibintu byateguwe neza ntihabura amakomantere abana badukiniye neza ku buryo Fisto yibagije ko ari ibya nyabyo ega nje niyo mpamvu ndabikubajije kuko naravye mbona neza ni ibya nyabyo erega mwebwe muri bamwe babandi bumva ibiturika byose bakabyita ibisasu abana batugaragarije impano zabo aho kurabira mu mpano zabo mukabashigikira mwebwe muca mwiyumvira ibindi ya sheri neje ko ndabona menga ko hakinira by'ubuzima busanzwe reka ujya nyene gusa banejereje brema naryohewe cyane bafise impano très génial impeccable Angeli, félicitations. Wemeye gushitsa isezerano wahaye papa wanje. Ndetse wemeye no gutanga igitambo kubw'urukundo nkunda. Wemeye kubakana na Kevin. Sugira urugo rwiza. Ubukwe bwacu buzobera umunsi umwe ariko ku bantu babiri batandukanye. Ese inkuru nziza muri ibyo bizoba igihe Kevin 14 n'umuhungu mwiza ndaza azokwitaho. Ese ninde muhungu mwiza uronka nkawe agukunda ntacyo. Ese wamukuraho umuhungu ameze nka Kevin ashobora kugukunda nta na hamwe washobora kumukura. Icyo nishimiye ni ikintu kimwe, nuko isezerano ryanje nawe turisohoje. Wemeye gutanga igitambo nk'uko tuba twabivuganye. Angeli kuki uri kurarira kandi kuki uri kuramuriza mutonya wanje Jene umunezero ufise sinabigera ndawugira kuva nawe n'umudoto zanjye sinigeze ndibaza ko nzakora ubukwe ariko imusubira baye. Angeli come on ibyo tutibaza ko bishoboka Imana iba yarabitubikiye igihe kigeze birashika. Okay anusubire kurira rero sije
Kevin, kumenya ngo ufite ubwoba. Oya. Ufite ubwoba bro. No, I'm fine. Sure, ameze neza. Ameze neza. Nibyo kutambaza ko meze neza. Wenda yibona kumeze neza. Basha, uyu munsi nibwo bwa mbere duhuriye hamwe twese dufite ubukwe ku munsi w'ejo. Ninde muntu yarazikiye ibintu bizoba. Ni byinshi byabaye byihuse Janita. Ariko tunezereje nuko bibaye. Nivyo. Rero uyu munsi ngomba dukina umukino. Ati uwo mukino umeze gute? Turafata urupapuro twandika amazina yacu twese. Hama tuyashire ngaha. Uza gutora izina ry'uwundi aramubaza ikibazo cyose ashaka. Hama uwundi nawe aca mwishura ikiri ku mutima atabubesha ububayemo. Okay. Tumvikana? Yeah. Anje nakagapapuro kisi. Nafufise. Save. Ufashe agapapuro n'ikaramu zobukoze. Thank you. Witware singube mpamagara seriveri. Ni Fefe. Fefe. Merci. Aha. Ko murande bagira muze kubikopera. Kuva kera kane subizi. Tudupapuro rero ngomba ndadushire ngaha. Bon. Tugiye gutangura gukina. Turahera kuri Kevin. Oh no! Why me? Yego. Oh my god, okay. Wow. Oh my god. Turahera kuri Kevin. Ubusa ubwoba. Okay. Eka noraka. Anjali. Anjali, ndamubaza ikibazo. Anjali. Kubera iki wemeye gushyingiranwa nanjye? Inshuti zanjye zazigiye gukora ubukwe kandi nanjye nkeneye umugabo. Niyo mpamvu nemeye kubana nawe kugira ngo nawe mbere umugabo mwiza. Ntugashire ku ruhande. Okay. Merci beaucoup. Hama turakurikizaho Mr. K. Jewe. Wewe ni wo kurikira. Bro, come on. Agira. Kevin. Kevin. Ukunda bingana iki Angeli? Anjali. Yo. Ukunda Anjali bingana iki? Urukundo nkunda Anjali nibwo rukundo wowe ukunda Janita. Gusa ndakurenzaho gato. Aho muranyibye. Okay. Nagashiremo hakurikiraho Angeli. Wewe hakurikiraho Angeli. Kubera ko tuwawe. Hakurikiraho Angeli. Ukeneye guhereza wowe. Okay. Janita. Oh, wow.
wawe eke mbaza oya ntabwo ndi kubaza ariko ikibazo nange kubaza reka ugiye kuba umugabo waba ari wakikubaza kane aya niyo mahirwe ndose mbaza ikibazo cyose wumva ushaka ndakwishura Janita, nirihe banga wamishinje igihe cyose twamaranye utigeze wifuza kumenya? Ciao. Wapi? Je ntajya ari cyo kwicuza. Okay. Reka tubandanye mu kintu. Kandi hari icyo nshaka kukubwira. Ntabwo ari je wavuganye nanje kijya gihe cyose bari mu Bufaransa. Ariko uko tugiye kubana sinifuza gutangura ubuzima bwacu mu binyoma. Ibintu byose wabona nk'ukuri byose byari ibinyoma. Sishaka gukomeza kukubesha. Usabye imbabazi kandi ndakwinginze umbabarira. Ndifuza ko dutangura chapitre y'ubuzima bushasha. Chapitre y'ibinyoma ikagarukira ngaha. Ibyo bintu wabinyemerera. Janita, burya ubabarira abantu udakunda nayo abo ukundana n'impamvu yo kubarakarira. Ibyo gusaba imbabazi byihorera kuko nababariye wewe nta n'uwundi muntu numva nubabarira. Kandi bivuze ko utanandakariye. Shiri, nagusezeraniye ko nzobana nawe ibihe byanje byose. Rero ndumva nta mpamvu n'imwe yo kugaragarira. ariko guys uzi ko uyu mukino ubaye serious cyane kandi twari tuzi ko ari umukino Cheribe, merci beaucoup. Karakanye fresh. Haya mwe mwatumye iki mu gikoro? barabizana Kandi uzina n'uwo mwavuganye imyaka yose. Yari Angel. Ubwo rero namba Angela rero tuvugana kuri telefone. Twakagombye kuba rero tuzogirana mariage. No. Nta mpamvu n'imwe ihari yo gukorana ubukwe na Angel. Siga umukunzi wa Janita? Hapana. Ntabyo nukora. kandi uzi ko ibyo ari bya nyabyo wari ubihinduye imikino byose. That's fair bro. Yo mariage. Be. Appétit? Merci, merci. Rolex. Ça gauche. Mukazana wanje Janita kuberewe. Ibi byose ndabikesha umuhungu wawe Kane. Kuko niwe ari karangira icandi uyu munsi. Gusa Kane akomeje kuntangaza. Ubwo nari muri shopping nari kumwe na Angel. Hariho rero ukuntu twajabutse barabara nk'uko imodoka yakwa kutugonga. Kandi aho guhamagara izina ryanje yahamagara izina rya Angel. Bigaragara neza ko ari we yaritayeho cyane. Shabinera kwibaza kandi yaba yatangwe gukunda Angel. Jenny, reka mvuge ko ibyo kuravuga atari ko bimeze kuko je kandi ndamuzi neza kandi aragukunda cyane.
rero sinumva ko amahirwe afise muri kano kanya yoyitesha kandi yakurindira igihe kinini cyane imyaka 12 iraheze kandi ndavyibuka tukiri mu Bufaransa naho ndi umuntu yamuhora mu kanwa yari wowe gusa hari indirimbo yakunda kuririmba ngo Imana yonyene nizi igihe je ntaziye mu buzima bwanje bivuze ko kana gukunda rero simbona ko yofatamo no mwanya ibintu vyawe byose akabicisha mu murongo Jenny reka ndaguhumurize kandi aragukunda kandi yo kubangikanya n'undi mukobwa ari we wese mama ndishimiye kuba umukazana wawe ni ukuri ndi umunyamahirwe kuba ngufise none ko wari ugiye ya birasanzwe kandi muhira gusa nuko nyine narambiwe nakunda filme bibishe nyine ndavuga nkoriki ndasohoka ubwo wenda samara ikaguca ndakubona uri ngaho wenyine ako ntaho uhari na papa oya oh my god none wafunguye nindi ndiye mu twosangira ubwo rero kushitse reka tuje gufungura sore twatebye karibu rero merci Kanya. Kevin. Jewe na Angeli ku munsi w'ejo turakora ubukwe. Ntufise ubwoba? Nabwo bafise. Ariko akenshi iyo ndavye Angeli mpora mbona umengo ari ikintu muri we yama yiyumvira buri gihe. Wowe na Angeli muri inshuti za hafi. Ese wowe uzi ikintu gihora kimutesha umutwe? Ku bwanje ndifuza ko Angeli yewe umunganizi w'ubuzima bwanje akaba igice kimwe kigize umutima wanje. Ariko murambona umengo umutima wa Angeli urahandi hantu. Nubwo ujya mukobwa turi kumwe mba numva neza ko atari uwanje. No Kevin. Ivyo ni ibintu bisanzwe. Buri gihe cyose iyo abakobwa bagiye gukora ubukwe babumva bafise ubwoba kenshi cyane. Kuko umukobwa ntaba yumva atekanye bitewe nuko abagiye guhindura ubuzima. Niyo mpamvu kenshi abakobwa usanga biyumvamo ibintu twebwe abagabo tudashobora kumva. Ariko wenda kubona uravyumva. Okay. Ndagutaho ivyo uvuze. Ariko ubundi ndakubaza ikibazo kimwe. Kane wowe na Angeli muri inshuti zo hafi cyane. Ndiko ndibaza ese ubucuti bwanyu nibwo bwaravuyemo urukundo? Kane nagiyewe nari kuba ndi wewe nari kuba narakunze Angeli. Ariko uri kurambaza cyangwa uri kurambwira? Byose birimo. Bro, reka ndakubwira ikintu. Urukundo ntabwo rusobanuye kubwira umuntu ngo uramukunda. No. Urukundo ni urukundo nubwo atakintu na kimwe wovuga. Urukundo ni gitambo. Urukundo no guceceka ko bwa mugenzi wawe nawe ubwawe kandi agaceceka. Urukundo ntabwo ari ukwigarurira umuntu ngo wumve ko ubwawe umufise wese. No. Ahubwo Kevin, urukundo ni kwa kundi wemera ugatanga igitambo kunda kubwundi muntu ariko kugira ngo wumve ko uwo muntu basi nawe yishimye. Icyo nicyo twakwita urukundo.
rukundo kandi kwemera guheba umunezero wawe kugira ngo unezereze inshuti yawe icyo nicyo bita urukundo. urukundo rusobanuye kandi na Angeli ubu nibwo nkibibona. Jete ni sawa? Ni bien, turashima. Umeze neza? Namwe. Bon, ndiko ndibaza ko ubukwe bwawe na Kane buzoba bumeze neza cyane, ndetse n'ubukwe bwa Angeli na Kevin ko buzoba bumeze neza cyane rwose. Ariko hari ikintu nahoze nibaza na n'ubu naburiye inyishu. Iki kireba. Ni kuri Kevin na Angeli. Ese koko baki abantu babiri bagiye kubakana bakundana koko? Brighton. Niye mpamvu utuma wibaza icyo kibazo? Bon, en fait, urabona kuva kera Kevin yahoze akunda wowe Jenita. Ariko amaze kubona ko Jenita fiance nibwo yake gukunda Angeli. Nibaze rero, ese Kevin azova abana neza na Angeli mu gihe umutima wiwe yicaye wewe? Ibyo bintu bibaza byari bya kera. Jenita barafise uwakunda kandi na Kevin arafise uwakunda. Uzotangana niba abana bakarambana bakamarana ubuzima bwabo bwose. Okay, en fait kuba mukunda na problème. Ariko ibyo bibaye nawe utoryoherwa. Ariko afite ubwoba hamwe bitoba. Niwibaze umunezero Kevin yogira abana na wewe si wazogira abana na Angeli. Niwibaze rero kubana n'undi mugore mu gihe umutima wawe yicaye y'uwundi mukobwa. Iyo nkuru y'abantu babiri nizo bigira iryohana gato, izo bari inkuru y'umubabaro. Oya, kuko nahoze mbikubwira kugira urukundo rubitse amabanga menshi. Niba jewe Jenita hageze ko numva ko nakora mariage nkicara nka mugore w'umuntu, ibintu byose birashoboka. Kandi ikindi naco hagira urukundo sutwa turuhitiramo, ahubwo nibwo guhitiramo rukwifatira intumbero. Ndabizi neza Kevin na Angeli bazobana neza kandi cyane kuko barakundana, nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ivyo bintu. Oh, okay. Mboreka tuvyizere bon. Ariko intango y'ubuhanza n'amasoso. Aha yakubatega imisi wana ahubwo gira uvuze kudufasha ubukwe rigahageze. Bon, je tunaje kukubaza. Yanga ibintu bigeze. Enda kuzanira ibijumba. Nijya mbere ngiye kujya ibijumba jewe nitekeye. Ndiko ndibaza nimba biza kuba biryoshe. Obya. Ariko jya humve. Mu minsi mike iheze nari yumvise ndakwanse cyane, numva ndakurakariye, numva uri kurarenza kuba inkubaganye, ariko sinarize ibyo uri kurakora. Nyuma nibwo nagiye gutahura ko ari jewe ahubwo nari nibeshe. Anje, nawe icubahiro cy'uko nigeze kugukunda. Nishimiye ndetse no kuba nawe warigeze kunkunda. Nubwo bitoshika ngo tubane, ariko urukundo rwacu igihe cyose ruzohora mu mitima yacu. Nubwo nazi ubusobanuro bw'urukundo, ariko nizera ko ibi biriko biratubako je nawe arico gisobanuro cy'urukundo rwa nyarwo. Anje, reka kurira. Dukwiye
tugomba kongera tukibera inshuti kubera ko tugiye kubakana n'abandi bantu. Angel, reka inkuru y'urukundo rwakirangirire ngaha. Je nawe dusubira kubonana mu bundi buzima. Ese wombera inshuti y'ibihe byose? Baravuze ngo iyo izuba riserutse biba rigiye kurenga. Niko bimeze. Niyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ese kubera iki ibyo tubonesha amaso yacu, ibyo twizera neza ko ari bya nyabyo, akenshi dusanga atari byo? Ndiko ndibaza, Kani yavuye mu Bufaransa aje gukorana ubukwe na Angeli cyangwa yaje gukorana ubukwe na Jenita? Kubera iki aba bantu babiri ukuri kwabo baguhinduye ikinyoma maze birangira abantu benshi babikomerekeye? Kandi n'inshuti yanje magara kuva mu bwana bwacu, twasangiye buri kimwe, twasangiye byose, ariko sindiko ndatahura impamvu ari we nyine aje kubabaza umutima wanje. Ese nirihe kosa Jenita yo barakoreye Kani kugira ngo Kani ahitemo kumwamukira bigeze aha? Angeli ndamukunda ku buryo namuhaye igice cy'umutima wanje. Baneze kubaho, ariko kandi sinokomeza kubaho mu buzima bw'ikinyoma akaguma ambwira ko nkunda mu gihe atanyumvamo. Ibyo bizontera gupfa nk'umusazi, ariko hako nopfa ndi umusazi nopfa nkomeye. Ukazomumbonera uzomumbwira ati warakoze cyane gukinisha umutima wanje, uzomumbwirire ko ndamwifurije ubuzima bwiza, azabaho yishimye n'uwakunda. Uzomumbwira ati nagasaba. Keva, nakubwiye kenshi aho nkakunyumva. Angeli n'ujya mungu Kane nabaketse kuva kera, ariko ndabikubwiye nta gaciro wigeze ubiha. Ariko uyu musore kandi ndabikubwiye ngira aho bonyumva ko Angeli yakwambitse impeta imbere y'abantu, hamwe usanga Angeli agukunda. Kevin, wakomeza kwiyahura? Kevin! Oh my God! Anje, naguhamagaye ngaha kugira ngo tuganire. Ndiko ndakuraba muri ino minsi ndabona ko utameze neza. Nibiki biriko birakubaho? Jena, byatangiye nk'umufyino. Sinanze uko Kevin nkunze bigeze no hose. Sinkubeshe ngiye kubakana nawe ntiyumva. Kevin sindamukunda na gato, ariko sishaka kubimubwira. Nawe ndabikubwiye kubera ko naho ndakubitsa amabanga kuva kera. None nimba Kevin utamukunda, kuri icyo wemeye kwambikana impeta nawe? Ibaze nk'ubu namenya ko utamukunda. Umwana w'abandi ashobora kugira ikintu kitari cyiza kimubaho, ariko ubundi Angeli wajya umenya gufata ingingo. Igikunda ukemera ko gikunda, kidakunda nacyo ukavugisha ukuri ko kidakunda. Ariko ubundi ndakubaza,
ninde muhungu ari mu mutima wawe uri kurakunda muri no minsi? Arahari ariko nankunda. Ninde? Anje, we na kandi muhuriye kuki? Mr. Kane ni inshuti yanje kandi ndamufata umugabo wawe. Ivyo ndi uriko uribaza ntavyo nzi. Sinzi impamvu uriko urabimbaza kandi ubizi. Anje, kuri kubaza n'uburenganzira bwanje. Nta gihe na kimwe nari bwatuma ukorora musotsi. Igihe cyose nabanye nawe namye mparanira agateka kawe n'ubuntu bwawe. Mbwira nimba hari ikintu ndiko ndakora kitagenda neza, basi ndagihagarike. Namba ari n'umugabo wanje ari gutuma bahutishimye, ndemera kumuheba. Nanga urukundo rwanje kubera wowe, ariko mbone neza ko ushimye. Njene rekera ico kiganiro ahubwo ngo tugende. Kandi gukunda biraryoshe, ariko kubaza undi muntu navyo birabaje gusomba. Ushatse kuvuga? Iyo ukunze nabone ko wakunze, ushaka kwigira nk'imbwa, ugomba kwigira imbwebwe mu gihe bidashoboka. Kandi uri umuntu mukuru umaze gukura. Mbeho uribuka mariage yawe igihe gisigaye ugira ibi? Mama, ivi byose ndabizi kandi ndabitahura, ariko icyo nazi n'impamvu uri kurambaza ibyo bintu. Kandi uraba ubucuti bwawe na Angel nibikwicira ubukwe. Angel ashobora kuba atazi ibintu urimo, ariko we biragaragara ko umaze kumukunda. Mama, ikibabaje ni ikintu kimwe. Iyo abantu batanguye kurema ibintu bitabaho mu mitwe yabo, iyo bibaye kenshi bavuga ngo niwe wabigize. Ariko ugiye kuraba neza nibo babituma. Abantu bavuga ibintu bitaraboneka, kandi iyo bimaze kuboneka biba bigiye kwica ikintu. Ubwo rero wicunge neza, ejo canke ejo utaza kwicuza kuri ibi vyose. Kevin, uretse ndakubwisha abantu tutazi. Hagiye upfa Angela wo musize ari muzima, kandi namba wari kuri ntamba mu buzima bwiwe wo musize yibohoye. Ikibazo ni kwari gupfa, ahubwo ikibazo waba wishwe niki? Urukundo. Wapese urukundo, ahubwo waba wishwe n'ubugugu bwawe. Kuko we na Angel nta naho muhuriye, nta nico muhuriye ko na Angel wewe, usivye gusa mwamenye mutanazinanye. Ni wa wundi ushobora gusanga tona babazo no kubona wowe uriko urababara. Wenda kubaza ko wagera wiyahure ngo babajwe n'urukundo, iyo bishika ugapfa Angel niho wari kumubabaje, ko udashobora kwibaza ko ari we kuba mutabaye. Mani, simureka kufinisha ubuzima. Ubuzima n'amazi aseseka ntibayobore. It's okay? Kandi ivyo nje nabatanguye kubikeka, kandi bishobora kuzana icuka kibi mu miryango yacu. Sinifuza kubona Janita ariko ararira kubera jewe. Reka je mve hano ngende nje kureba urukundo rwanyu, anazongera kubatesha umutwe. Unsezeye umbwira ngo urukundo rwacu turuhagarike, ariko kuva umunsi usezera nubwo numvise urukundo rubaye rushasha muri jewe. Kandi kubakana na Janita bizoba ari vyiza ku bantu bose, ariko kuri jewe twari buribwe cyane. Kandi uzugira urwo rwiza, nyibitse ko uri umuhetsi, nkomeye gutanga urukundo rwa kubera jewe.
ariko ugeze ushobora kubonekana n'umuntu nakunda niyo mpamvu usanga nubakiye mu mubiri ariko umutima wanjye uri ahandi hantu. Angeli, twahujwe n'urukundo none nigura dutandukanije, rwaduhaye umunezero none nigura uruko ruraturitse. Angeli, nambutse ikintu ntishimire kwibuka ko nigeze kugukunda. Nzubwira urugendo rwiza n'agasanga shibuze nanje kutakubona hafi kenshi bisoma kumenyera ko bahona gufise. Imana izikurinde izoja hose urugendo rwawe rwose uzosubira kubonana mu bundi bisi. Kandi urugwandiko rumpereje Nita kandi umubwira mbabarire ko nge namuseze kandi nzogukumbura. Nzokumbura ko kunshwanira kwawe nuko nkarira aho urunyereka bitewe n'urukundo zihora mu bwonko bwawe. Uzi ko umamagaye nawe ko ndaraba impuzu nzambara kuri leta sivire, ariko rero izo nabonye sinzi ko uzahuze kunkunda urabe nambara ukuntu nzoba mberewe. Yeah, so berewe kandi cyane. Yeah. Ubona gute nambaye ya rouge canke bleu? Bon, ka bleu niko keza. Mugabo ibirato mana we nawuze ikirato narondeye kuri internet nawuze ikirato ushobora kwambara. Ubu nute nkoresheje iki? Yahica ni bon. Zabi cyane. Mana we. Urazi bizoba bigoshe dudukorera leta civile rimwe na Angeli. Bizoba bitesa. Twese twambaye ibisa, twambaye bimwe. Umunsi mukuru kabisa. Sheri. Angeli si hari yagiye. Uravuga iki ngo Angeli yagiye? Yagiye? Nanjye sinzi ahantu yagiye. Ariko icyo yakoze. Yasigaye urugwandiko ngo nze kuruguha. Kandi yambaye ngo ndakubwire umubabarire cyane kuba yagiye atagusezeye. Janita, mbabarire ko nge nagusezeye ariko byari ngombwa kugira ngo ndabikore gutya kuko iyo nza kubikubwira ntabwo byari gukunda ko ntera intambwe. Ndakwinginze ntuzumire ako gahinda kaganza umutima wawe cyangwa ngo amarira ashuke ku matama yawe. Nifuza ko iseko zihora mu maso yawe. Ngizo kuri ari ikintu kiri hagati yawe na Angeli mwa mwaramishije
ni irya mbere nimba Angel yavuye ngaha akagenda atasezeye agasezera wewe bivuze ngo hari ikintu kidasanzwe kiri hagati yanyu mwamishije kuko Angel naho yoba nagukunda no muguhebera niba ari ikintu nifuza no gukora uko Angel ndamusiga mu byago hako mbona Angel ari mu byago nufuma mbona agenda birimo kandi ngitsukuri ubushuti bwawe na Angel nta nubwo bwarigeze kuba urukundo rwa nyako Angel kandi gutandukana kwanje nawe bigiye kubaza imitima yacu ariko twirengagize uburibwe dufise muri kano kanya usezeranye ikintu kimwe usezeranye ko Angel tutazigera umubwira n'umunsi n'umwe ko Angel nawe tugeze gukundana Angel ibyo usabye ngiye kubikora ariko umenye ko ngiye kwibika muri hori komeye cyane mu mutima wanje Shiri kanibwira Angel mu kwandika no kwandika ambwira kagiye yibutse kwebuka kasize ngaho jenyene Angel yirangagije kari we muryango wenyene fise kugira ngo nyandikire urwandiko murambwira ngo bye kandi basi kutamwibukije kari we sigaranye wenyene ndumva nshaka gusara kari mbwiza ukuri bazi Janita ibyo mwibaza nivyo mwakeze byose mwaribeshe jewe na Angel ntitwigeze dukundana kuko hagati yacu hari urukuta rukomeye cyane ku buryo bitari byoroshe ko dushobora kurubomora tutari gushobora kubomora Angel ni murumuna wawe Angel ni inshuti yanje ibyo bintu niko vyamye n'ubu niko biri ndetse ni nako bizokwama bimeze ariko kandi ntiwirengagize ko kuba Angel yajya agasezera wowe hari icyo bisobanuye Janita nta kintu na kimwe bisiguye uretse ko ari inshuti yanjye ariko na Angel murumuna wanje Janita uriko urarengera cyane uriko urarengera cyane basi ntudashaka ko ndabikubaza reka tubyihorere ariko basi mbwira ngo Angel yakubwira ko agiye yagusezera akubwira ko agiye he ndakurahiriye ku izina ry'Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru niyo cabona Angel niyigeze ambwira aho nahamagiye kandi Angel niba avuye ngaha akagenda arafise impamvu kandi iyo mpamvu nawe ndayizi atari wewe gusa icyo wamenya ni uko nta bukwe buri buba Angel ntamubonye ibyo by'ubwenge sinigeze ndabahisha nta nubwo nzigira ndabahisha icyo nzobahisha gusa nzobahisha ko ngiye gupfa icyo nicyo nzobahisha sinshaka kubona ndiko ndapfa ndi kubona ndabasiga muri kumurarira mbwira nimba hari ikintu ndiko ndakora kitagenda neza basi ndagihagarike namba ari n'umugabo wanje ari gutuma ubaho utishimye ndemera kumuheba nanga urukundo rwanje kubera wowe ariko mbone neza ko wishimye
mbabarire kugutesha umwanya nkwicarika ngaha nuko situation ndimo nanje yandenze mu buzima bwanjye sinigeze niyumvira ko hazogira igihe mbabona afite umuvandimwe wanje twakuze turi imfubyi ibyo urabizi twakuze twisanga mu maboko ya Ankari watureze niwe yari umuvyeyi wacu umuvandimwe mfite ni Angeli gusa ushika uno musi sinzana Angeli yagiye ni rya mbere mu mateka Angeli avuye ngaha akagenda atambwiye aho agiye biri kungora kwakira Jenny hari ikintu ntahora neza uvuga ko Angeli yagiye agenda atanagusezeye naho nzi Angeli yavuye muri iyi nzu asezera kandi wenyine narigeze kukubwira ko Angeli na kandi bashobora kuba bakundana none kuba Angeli yavuye ngaha akagenda agasiga asezeye kandi wenyine nta kintu uri kurumvamo Jenny eka basi niko ndumva agahinda n'umubabaro ufise ku mutima ndavyumva pe uraremerewe ariko reka ndakuremeshe gato Angeli aza kuboneka reka Angeli nawe aragukunda ni umwakuranye yakuze abona wewe kurimvira ko yagenda hagusiga ikindi naco nimba twagize amahirwe agasezera kandi n'umwana wanje ndaza kumwicarika ndamuganirize makambwiye hano Angeli ari umurari Angeli aza kuboneka mama nukuri ubikore nk'uwikorera sishobora kubaho namubona Angeli nta kintu na kimwe muri iyi si nzi ko kitantandukanye n'umuvandimwe wanje nta kintu na kimwe nshobora kudakorera Angeli kugira ngo yishime kabone n'ubwo yoba ari kandi no mumurekera ariko umuvandimwe wanje akaba hanezerewe bivuze ngo sishobora gukora mariage Angeli atabonetse ubabarire aya ikagufata umwanzuro wihuse aya ntufate ingingo wihuse kuko mariage kakuyitiranye n'ivyo bintu Angeli aza kuboneka ndagerageza ko nshoboye nk'umuvyeyi ndamukoronderere Angeli aboneke Angeli nawe azoba hari ku musi wa mariage ariko kuyumvira ivyo nusuye ko vyumvira sivyo tekana kandi mbwira niwe ndi kudabaza Jane ari kintu nkeneye kumenya ni igiki cizero wahaye iryo mwana w'umukobwa ku buryo ushaka kugenda adasezeye ubavukana agasezera wewe bigenze gute kandi we nta n'imisi heze ndakubwira ati ujye mukobwa rekana nawe naze kwiciye mariage none nayo ibintu biko biraba kandi wowe uzi uburyo papa we yakoresheje wowe uzi nguvu byatwaye ukaba kuritwara nk'uko wowe inkumenga na umwana atagira ubwenge umwana acavura shonsa ngere hano Angeli ari mama Angeli sinzi yaje Angeli muri nzu yose niwe yasezeye hama ntuzi yari gute utazi yari gute nivyo byose ndabihakana ndabyemera yanseze ariko kunsezera ntibisigura ko njambwiye yagiye yagusezeye nk'ikirobo yaraje avuga ati kandi ndagiye ndasezeye aratwara ibintu byose araheka aragenda numugire n'umwazi yagiye nunamuherekeza kandi nungira umwana none nishavu ryinshi ngira ari he Angeli mama ushobora kuba wanzanye hano witeguye amakuru maremare arenga ayo ndakubwiye ndiko ndakubwiza ukuri nta kindi kintu na kimwe usa kumva kuri jewe cerekeranye na Angeli ubu nyine urataye icizere Jenita yakugiriye kuva mu bwana bwanyu yaragukunze mwakunze kuva mukiri bato girire muhe Jenita jewe ndeke nta cyizere nigeze ntakaza kuri Jenita ubukwe sinigeze ndabuhagarika tuzokira ubukwe kandi nta kizobusivye sinibaze rero ivyo bintu byo kugenda kwa Angeli ko hari ico byoza kwica wakoze amafuti yose wize ko atakizohinduka ko cyumviye kwa Jenita nako bizohinduka wa muhungu ukoresha ubwenge utushaka gukurukanganuka ubwenge menga bwaratakaye ariko ivyo mugira vyose mwibuke ko ndi umuhungu kandi umuhungu akuze mwibaze ko mushobora kuncurika muncurukura uko namwe mwigombe hama ndabahaye ukuri mwakira ukuri ndabahaye kuno wigire inzira kayangana ubwira uri umuntu arengana utazi ikintu na kimwe
wa muhungu sinenze kufise ubugome mu mutima wawe umva ndakubwira sishaka kuremera twahane sishaka kuremera gumana ibyawe wase kumbwiza ko nyoko wawe wemeye kudutesha umwanya twe na so wawe sivyo bigumane ariko gende wicaro vyumvire ko neza nimba umuhungu afase amaze gufata gahunda yo kubaka gende uze kuza kumenyesha nkeneye kubona Angela. Papa, numvise mwari ko murandondera kandi ubwo wowe mu mutwe bimeze neza birapanze kabisa kubera iki tubwira aho Angela yagiye. Angela muri iyi nzu Angela umuntu yasezeye ni wewe. Papa, ibyo ni ibintu bisanzwe kandi Angela sinzi iyo yagiye kumusezera yaransezeye ariko wamuno kubwira ngo ndazi iyo yagiye je naho nzi n'ukuri. Umviritsa jewe ndi so sindi nyoko ushaka rero wombwiza ukuri urabyumva neza agusezera nkande muri mu rukundo wowe na Angela mwakundanye kuva ryari gushika ha gusenzera akagenda ari wewe wenyene muri iyi nzu abariye. Ariko papa iki kintu narakivuze mama narakimubwiye Jeneta ndabimubwira rero sinzi ibyo bintu by'inkundo muri ko murazana sinzi iyo muri ko murabikura je na Angela twagiye mu rukundo ryayo papa umunsi nawe ndakubwiye je sinzi iyo Angela ari kandi ibyo bintu wabizanye ryari ubukwe bugeze kure tubutegura urubanza rurashushe uravyumva neza uca utangura kuzana ibintu nk'ivyo umviriza rero ikintu ni kimwe ukaba ushaka gutambarige tambarige uravyumva neza utamba umudiho utamba umudiho amayaya tukubone kuri mu mayaya ugorora ibintu papa uravyumva kandi kimwe cyose uri kurambwira ndacyumva ndakubaha nk'umuvyeyi wanje nta ntambamye nimwe je ndiko ndabona ishobora kuzihagarika ubukwe bwacu. Jeneta turakundana ndabyemera ubukwe ndabwemera kandi nta ngorane nimwe ndiko ndabona yabwo kuba mwaratumiye abantu ibyo ni ibintu bisanzwe ariko mureke kuguma munyagiriza ko Angela inzi yaje. Ikibazo nuko nyene Jeneta ubukwe atabwemera Angela muto yuwo ataribo ari papa niwe uzi aho yagiye niwe we yasezeye. C'est compréhensif birumvikana biratomoye neza ahubwo rero ndakubwira kandi iyo nkabimenya kumeze gutyo simba naragukuye mu Bufaransa ngo ndakuzana ngaha mu Burundi. Ariko kandi ibyo uri kuragira urafyina hafikiye sha uri kurafyina hafikiye birashobora kukugaruka bandanye Angela ndarambiwe nakubesha ndarambiwe no kubana n'iyi situation
sishobora kubandanya nicara ngaha ntazana umuvandimwe wanje abantu bose ntabwo muri kunyizera ni gute no kwicara ngaha nkajya nkanwa nazana wanje mani bikunda Angeli turifubye je nawe nije muryango afise nta papa tugira nta mama tugira nije nyine asigaranye urabizi ko umubyeyi twari dufise ari yanko twamubuze mwese muri ngaha wibaza ko Angeli nkubabayeho gute ho harajya arambara aroga sinzi ukuntu abayeho ngomba guhaguruka nkajya kumushaka ko ndabona nawe undi muntu mwabyitayeho Jenny uja kumurondera akaja kumurondera he uri wenyene tukwiye kuja hamwe nk'umuryango tukaja inama n'ingingo tukafashanya kumurondera erega twaragerageje kumurondera ko dushoboye kandi ubu turarambirwa tuzokomeza tubandanye kumurondera kandi Angel nawe si umwana hari nawe araguhangayikiye akora imvuye nawe ukuntu umeze raba iminsi yetse tutazi ahantu umwana ari nk'uwo usanga hari yahuye uri kumva icyo gikomere nogira umuntu usanga aragiye mu itanganika akitaba nk'abandi ko nzira n'amakosa nakoze uzi ikintu no kwicuza ni uko ubanje yaragiye sinyumvire kuja kumushaka ngo ndindire ubufasha bwanyu mumbabarire singa ubufasha mwaduhaye ariko bigeze nanje ngomba gupambana ku giti canje uyu ndiko ndavuga ko n'umuvandimwe wanje n'amaraso yanje niwo muryango office niyo kintu cy'agaciro cyonyine sigaranye ngomba kumushaka byo kwanka byo kunda ico byonsaba byose zogitanga nta kintu byose byo babimaze mu gihe umwana mama ari karangara mumbabarire Angeli kuvuga inda nta mahoro ndagira mu mutima wanje abantu bose baguma bakundonderako ugira ngo isi n'ijuru byose ni jewe ndabyikoreye Anje uri hehe Angeli ndicuza impamvu naguhagaritse ca gihe wambwira ko ugiye iyo nari kumenya ko biza kugera ino hose sinari kwemera kugenda utaragaruka ndumva nta mahoro ngiye kuronka iyi niyo mpamvu yonyine ngomba gufata ingingo yo kuja kukurondera iyo wagiye kugira ngo ngarukane amahoro icizere ndetse n'umunezero mu muryango ikintu cya mbere kibabaje mu buzima ntabwo ari kwiyumva ko uri umwe muri iyi si kubona neza ko atamuntu n'umwe akwitayeho cyangwa kubona ko atamuntu n'umwe aguha agaciro ahubwo ikintu cya mbere kibabaje mu buzima ni ukubona umwe wakunze kurusha abandi umwe wahaye agaciro kurusha abandi bose umwe umutima wawe udashobora kwibagira cyangwa kwirengagiza aba ari wakwibagiye aba ari wafashe amahitamo yo kuja kure yawe kure cyane y'ubuzima bwawe icyo ni ikintu cya mbere kibabaje kurusha buri kimwe cyose Angeli uri he umutima wanje wamukunyishuza nanje ndagerageza kuja kure yawe ariko urukundo ndagufitiye iteka ryose rw'amarunuma kukwegera kuko ama hafi yawe ahari ntabwo ari jewe urukundo rwawe rwa nyago ahari ntabwo ari wowe urubavu rwanje ariko aho uri hose umenye neza yuko ibyishimo byawe amahoro yawe niwo mutuzo kuri jewe ngiye gukora ibishoboka byose Angeli muvandimwe wanje koko niki cyaguteye kunsiga urabizi neza ko ari we muvandimwe mfise eka none si umuvandimwe gusa niwe muryango wonyine nsigaranye Angeli wagiye neza ko anko duheruka kumubura none raba nawe uransize
ndi kwibaza ikintu cyatumye uva mu rugo ukagenda. Byibuze basi uza kumbwira ikosa ryanje nari kurikosora. Aje ndagukunda cyane urabizi. Sishobora kubaho ntakubona. Birandambiye kuba muri iyi nzu jenyine. Birandambiye kuba muri ino sutayiri mwanje. Ndi kwibaza uko umerewe. Niba nkaho umeze neza.